Ego kuri uyu munsi uri hejuru twaje kuraba bano bavukanyi bacu urugo rwa Placide na Felicite, aho twaje kubasuhuza ku izina ry'umuvuka komine Patrice na Fatiro muri iki gihe aba mu gihugu ca Canada. Abatari bake barabizi yuko uyu muryango ugwaje umukenyezi mama w'abana ariwe mufasoni wa Placide. Uwo mukenyezi akaba agwaye igihe c'imyaka 2 irenga, aho yagwaye ibere mbere baratabaza bavukanyi avuka komine baratabaza bati vy'ukuri twebwe aho tugera twari twagerageje mugabo twebwe ntaco tucishoboje. Hanyuma ro komine yacifata ya mbere iraheza rero irabamirira mate mbere ikiraterereza n'abavuga komine mbere n'abandi bagenzi kugira ngo baje barabe bashikikira uwo muryango. Vy'ukuri umwanya agwaye ni muremure, yaragwaye ibere, hanyuma iryo bere mu nyuma barohira kurikuraho kuko babonye ingene vyari bimeze, abaganga nico baciye bakora. Ariko n'ubu akaba n'ubataratora mitende, aho mbe dukengurukira avuga komine batorokanije uburyo butari buke, baramuba hafi. Uwo muvyo araja mu bitaro barakora ibitari bike. Hanyuma rero ako kamo rero ni kaje makuvuka komine gusa bari mu gihugu c'u Burundi, karege mavuka komine kari mu bihugu byo hanze. Ndaguhaye mwaramutse, ndaguhaye mwiriwe. Jewe nitwa Ntafatiro Patrice, ndi Umurundi, namuka mu gihugu c'u Burundi, nkabamba muri Canada. Namuka mu ntara Ntwaro ariyo province ya Gitega, muri komine ya Giheta umwami n'abagabo ku mutumba wa Muremera. Jewe rero mu kwezi kwa mbere 2021 nararonse ikete rimbwira ko hariho umuvuka gihugu, umuvuka ntara, umuvuka komine yitwa Felicita agwaye ibere. Hanyuma rero ukuntu meze mu mutima wanje, hariho amasanamu ntashaka kuraba, hari amafoto ntaraba, hariho ibintu by'amaninje ntaraba. Mugabo sinzi umunsi nagize ntireka ndabe ivyo ari byo, niho nahava rero nkamenya. Hanyuma ndumviriza ivyo umuntu ariko aravuga ntariko ndamuraba, muga nkabanzi ko agwaye ibere, numva aravuze. Hanyuma bahava bambwira ko ari umunyagiheta iwacu. Vyarankoze ko kuko iyo ntaronka umuvyeyi hanyuma ngo anyonse ibere, kumbure hari ibintu nari kubura. Nca nigira umugambi wuko norondera abarundi bo fadikanya na jewe, hanyuma tukaraba ico twofasha uwo muvyeyi. Niho rero naca ndondeza inimero z'Igitega c'uwo Felicita, hanyuma ndaronka umugabo wiwe yitwa Placide, turayaga. Hanyuma ndamubwira ko jewe hari ikintu nofasha, ndamuha ukwezi kumwe. Muri uko kwezi kumwe rero kwari kugira ngo jewe nshwabure abarundi nshobaye gushikira, hama turabe ico twofasha. Jere narahamagaye abarundi batari bake, naravuganye n'abarundi batari bake, nadikiye abarundi batari bake, ndabarungikira amafoto mwese muzi, mwamaze kuyabona mwamwe, murabona ingene bimeze. Hama rero hariho abarundi bamfashije. Naho rero je umugambi nari mfise wari uwo, kwari uko turonka amafaranga y'ugushobora kuriha inzu umwaka umwe. Wari umugambi wanje. Uwo mugambi rero Imana yadufashije, twarawushitseko kuko ubu twararonse uburyo bwo kuriha inzu Felicita n'umugabo babamwo umwaka wose. Twararonse kandi n'amafaranga y'umuyaya y'umwaka wose. Twararonse kandi n'amafaranga ashobora kuriha umuboyi w'umwaka wose. Nukuvuga ni ikintu gikorwa gikomeye. Hanyuma ko uwo muryango ufise abana kandi bakaba ari abanyeshure, twaraguze kandi n'amakaye, twaraguze n'amakaramu y'abanyeshure, abana 6 basanzwe bafise abana 7, mugabo abaja kw'ishuri ni 6. Aho rero nkagomba kuvuga abantu twakoranye ingene bangana n'abantu 13 na jewe 14, mbwiriza kubavuga bose kumvo nza gushikiriza hanyuma. Umuntu wo gushimirwa ubwa mbere na mbere rero ni witwa Ahishakiye Yohane, yamuka mu ntara ya Bubanza umengo muri komine Musigati. Uwa kabiri ni Butoyi Murenzi Evode, yamuka mu Giheta umwami n'abagabo mu ntara ya Gitega. Uwa gatatu ni Ciza Stanislas, umengo avinya bikere, ni mugabo naho yoba atavinya bikere neza ku umengo komine sidayimenye neza, mugumengo ni Ikarusi. Uwa kane ni Cishahayo Fabiano, ubu rero biragoye n'umukwe wo mu Giheta, mugabo nawe akaba Vigitega,
muri komine Gitega mu ntara ya Gitega. Uwa gatanu ni Havyarimana Jire yamuka Gitega mugabo aba mu Giheta hanyuma mu ntara ya Gitega. Uwa gatandatu ni Kamikazi Jacqueline ubu aba mu Bufaransa, numwe twafatikanya mu kugura ingoma no guhamakaye abana bo mu Ruzo, muramwibuka nkeka. Uwo rero yamuka mu Ryansoro n'umunyagitega. Uwindwi ni Kamwe Prime n'umunyagiheta gihe tumwami n'abagabo mu ntara ya Gitega. Uw'umunani ni Kanyange Priscilla yamuka Igishubi mu ntara ya Gitega. Uw'icenda ni Kikonjo Jean Pierre ava muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Uw'icumi ni Niyibigira Elia ava umengo muri komine Butezi muri mu ntara ya Ruyigi. Uw'icumi na rimwe ni Niyimbona Edouard yamuka mu Giheta gihe tumwami n'abagabo akaba ari Gitega. Uw'icumi na kabiri ni Ntezuko Bagira Jean Marie Vianney umenga Butezi nyamba atari mu Butaganzwa, uko biri kose ni mu ntara ya Ruyigi. Uw'icumi na gatatu ni Nyabwijute Adera avi Mwumba mu ntara ya Ngozi, na jewe Ntafatiro Patrice uw'icumi na kane yamuka mu Giheta gihe tumwami n'abagabo. Akagafashanya ndagashimye cyane, ndakengurutse n'ukuri, ndamukengurukiye cyane nawe nyene yumve iyari yuko ndamukengurukiye rwose umwitwarariko yagizeho kugira ngo ashobore kwitanga. Hariho benshi bafise uburyo mugabo bataha mutima wo kwitanga bafise, nkasaba n'abandi bamurabire k'akarorero. Muri uno mwanya ikintu kinsinzikaje kanini, inyuma yaho bangiriye operation narafashwe n'izindi ndwara ziri impande yaho, cyane cyane nk'umugongo. Sishobora kuva hasi ngo nicare canke ngo mpaguke. Mu bijanye na operation naho je novuga ko vyagenze neza, kuko aho bankoze hose hariko haramera neza, nibaza ko bizobandanya bigenda neza. Je kugira ubuzima bwanje bubandanye bwitabwaho gusumba, saba ko bari bose bafise umutima w'urukundo yabandanya yitanga muri kino gikorwa kugira ngo ndabe yuko nokira neza nanje nkashobora kwidegenza nk'abandi. Nk'ubu aho mperukira kwa muganga kugira barabe ico kibazo c'umugongo, barabe ico vyoba bivako, barashoboye kumpima mw'iradiyo, hama rero barampima baravuga ati twebwe turiko turaraba gushika ubu nta kintu na kimwe tubona coba kiriko kiragutera intambamyi. N'inyuma ya operation hari igipimo bankoreye mugabo ntikiraza ngo bagiye gupima muri Amerika. Sinzi rero resulta kizozana, kirashobora kuzana resulta nziza canke resulta zituma ashobora kubandanya nivuza. Biragoye uri mu bana akora nka jewe naho nisumamo nkadandaza twamwa, muga ubu kuva aho mariye gusinzikara ntivyashoboye gukunda ko subira kudandaza. Muga jewe mbona rero kwa muganga umenga niho bigoye cane, kuko udashoboye kugira uburyo ngo ushobore kwivuza usanga ari ibintu bigoye cyane, kuko si hahandi uvuga ngo bakuvura ideni canke ngo bakuvure ngo uzoyariha. Dufate kano kanya rero dukengurukire uwo wese yitanze kugira ngo umuvuka komine Felicite aronka agahengwe, tubaterereza kandi kuko nkuko mu nababwiye umuvukanye aracagwaye n'ubu wogira ico yirengeza yoheza akaza agafasha, kuko iyo ngwara yatwaye uburyo butari buke umuryango n'ubu bikibanda bukubandanya. Murabona ko ari umuryango w'abana ufise abana 6 bari kwishure, nabo bana barakenewe nabonye gukurikiranwa. Nimwe ntumbere nawe nyene bagize ico abarungitse Patrice amakaye n'ibindi naka kabahasha kazoheza kakabafasha. Nitwebwe rero abantu 14 twashoboye gushira hamwe uburyo tukaronka uburyo amafaranga yo kumurihira aho aba inzu umwaka wose, tukamurihira n'umuboyi w'umwaka wose, tukamurihira n'umuyaya w'umwaka wose, hama tukaronka kandi n'amakaye y'abana 6 n'amakaramu y'abana 6 bizoshobora kubamaza umwaka ukurikira umwaka uza. Mu guheraheza rero nagomba gushikiriza ijambo rimwe mugabo rimwe amajambo 3. Ijambo rya mbere niryo kumenyesha abarundi
nahamagaye nandikiye bakambwira bati Patrice we hariho abantu benshi ubu hariho abantu biba cane bagakoresha amafoto nk'ayo bagakoresha amajwi nk'ayo bagakoresha novuga nti amaninde nk'ayo kugira ngo bironkere amafaranga mugabo ntashike. Nagoma ndabamenyeshe ko jewe atawe ndirira ko rero jewe nsavye ikintu nsavye dufaranga twari utwo kugira ngo mfashishe abantu ivyo nafashije ngivyo biraboneka. Ijambo rya kabiri nagomba gushikiriza nuko hari abarundi nyene nahamagaye bati biragoye ntitwokwizera neza twebwe nuduhe inimero z'igitega c'uwo muntu hama twe tuzofasha. Abo rero barabaye nk'abandi bo mu Ruzo aho twe na Jacqueline twagura ingoma tukagura amakaye tukagura amakaramu hama tukayarungika mu Ruzo. Hama bakavuga bati twe rero tuzogura ingurube zabarya abana mugabo gushika uno munsi ndabarondeye nta numwe anyitaba. Nagomba rero nsaya abarundi bambwira bati nuduhe inimero z'uyo muntu yitwa Felicita twe twifashirize. Urumva ku bisanzwe baremeye ko bavyemeye rero nagomba ndabasabe bikubitagashi baze bashikane ico bemeye. Ijambo rya gatatu ni ryo gukenguruka. Nkengurukiye abo bemeye ko bazoshikana mugabo bakumure bataratangura gushikana. Ijya kabiri jewe nkengurukiye abantu nahamagaye nandikiye bakandasanako bakandungikira ico baronse. Imana yabasubirizaho incuro 1000 aho bakuye. Kanatsinda nta muntu numwe yakenye ngo nuko yari karafasha. Kubera ufashije ubuguranye Imana nayo ntishaka kwemera kwigurana gutyo iraheze kagusubiriza mu ndumane. Ubwa gatatu ndakengurukiye umuryango wa Felicita na Placide washoboye kudushikiriza izo ngorane. Kubera iyo batabidushikiriza nukuri byari kugora ingene tubafasha. Kanatsinda uza gukira ingwara irata yego nivyo ntiduhejeje iyo ngwara mugabo n'imiburiburi twafashije bukebuke. Ubwa kane ndashimiye uwitwa Aroyizi ndumwami ntazira mudoka ndamuramukije niwe narungikiye ubwo buryo hama ubwo buryo araburungika niwe yarondeye abandi bose niwe yakoze ibindi byose kuko sinohagarara muri Canada nituhagarara muri Canada mu Bufaransa na hehe ngo rero tubikore Bujumbura tubikore Igitega. Ubwa nyuma rero ndakengurukiye musitanteri wa komine Giheta umwubahwa Ninahaza Micheline niwe twiyambaje mwabonye ko ari we yatanze ubwo butumwa we yashikanye iyo mfashanyo. Ndazi n'umuntu akunda ibikorwa n'umuntu akunda bene gihugu n'umuntu akunda bene Burundi twega abantu bato tuzoza turamwitura hanyuma akazoza nawe aratwitaba. Kanatsinda n'umuvyeyi Kanatsinda n'indongozi Kanatsinda yaratowe. None rero ndakengurukiye abantu bose bakurikiranye aya maganirwa yavuze. Ndakengurukiye abantu bose bafashije. Ndakengurukiye abantu bose bemeye gufasha. Ndakengurukiye abantu bose babonye ibi bintu. Ndakengurukiye n'abantu bose akakamo gashitseko hari igihe usanga arongetswe n'abandi bantu bazoheza bagafasha gusumba twebwe. Murakaramba rero mwese murakagwira muragahora ku ngoma muragakunda abarundi muragakunda Burundi muragakunda n'ikirundi ciwacu. Ya Ntafatiro Patrice umuhishuzi n'umuronzi mu kirundi c'abarundi yamuka Igitega mu gihe tagiye tumwami n'abagabo ku mutumba wa Muremera. Murakoze.